Novuga yuko iyo umuntu yumvise umwana abavyeyi barungitse kw'ishure kugira ngo aje kwiga aronke ubumenyi ahigire n'imico myiza birababaje cane birateye n'agahinda kuko ishuri mu bisanzwe naho umwana agenda kugira aronke ubumenyi aronkera indero runtu ahigira aronkera ubumenyi bumufasha gutegura akazoza kiwe kugira ngo azoronke akazi keza ashobore kugira imigambi mu buzima mu majambo make novuga ko ishuri mu bisanzwe ni ahantu abavyeyi barungika abana kandi babarungika bizigiye ko bagiye gufatwa neza bagiye kuharonkera akarusho katuma bategura akazoza kabo urumva rero ivyo bibaye nkumva yuko ari ibintu novuga ko ari imvunamugongo ibintu biteye agahinda bibabaje kuko ishuri uravye ahantu umwana ariko arakura ahantu harimo n'umwanya munini turetse mu muryango ahandi hakurikira ni kw'ishuri ni ahantu rero yategerezwa kuronka inyigisho zituma akura amerewe neza ico nokwita lo bien-être umwana agakura yumva yuko ari ahantu ashigikiwe ari ahantu yizigira abarezi nabo bakaba ari abantu bamufasha haba muri ivyo ari abarezi abigisha bakamufasha kuronka ubwo bumenyi ari abandi barezi bari biyokipa ivy'indero nabo bakaba abantu baba mu micungararo y'abana kugira babafashe mu vyo abana basanzwe bakeneye vyose kugira ngo bige neza kandi bakure batunganiwe mu mutima bafise n'uguhamira kwiga imigenderanire hagati yabo yategerezwa kuba cane cane ari imigenderanire novuga ko ifatiye kukwizigirana umwana yuko yizigira abarezi nabo bakizigira umwana bakagira bati uyu mwana arashobora kwiga akamenya agashika mu bigero agashika imbere natwe dufise muri responsabilité yacu nuko ivyo dukora ku minsi yose dutezwa kugira tuti mbega turakoze ibishoboka vyose kugira umwana yige yumva atunganiwe mu mutima aje mw'ishuri akaba aje kwiga yiga yuko afise amahoro mu mutima akumva yuko afise ingorane ari mu afise abantu yo kwitura kandi bashobora kumwumviriza arako abarezi afitiye icizere bashobora no kumwumviriza mu mwiherero kandi bakabwira irimo bakiye ku mutima ico ni ikintu gikomeye cyane ico no kwita lo lien de confiance iyo rero habaye ivyo ama abus sexuel ni kuvuga yuko kwa kwizigirana guca gutakara donc novuga yuko lo lien de confiance kiba rompi okay na cane cane ko hagati y'umwana n'umurezi urumva hariho iyo habaye abus sexuel novuga ko habaye hose na abus de pouvoir no kuvuga ko umurezi asanzwe afise ubushobozi igihugu kimuha kigira kiti we turaguhaye abana abavyeyi barungika abana babo n'igihugu bakagira bati wewe warize wararonse impamya bushobozi yerekana yuko ufise ubushobozi bwo kwigisha abana kandi waronse n'inyigisho zijanye na bijya vya ethique kuvuga ingene uteza kubaha abana ingene imigenderanire uteza kugira n'abana itegerezwa kuba neza yubahiriza ubuzima bw'umwana yubahiriza n'ingene akazi kawe uteza kugakora udateza kugakora uko ushaka donc nshobora kwita ethique professionnelle yuko mu bintu ukora hariho deontology hariho amategeko uteza gukurikiza ingene wakira umwana ingene umufata ivyo kumwigisha n'ibintu wayigiye wateza ko warigiye waronse impamyabushobozi yabo hanyuma ushitseho ubikoresha mu kazi uteza kubikoresha neza nuvuga rero hajya iyo umuntu agize nk'ivyo bintu abahemukiye kambere abahemukiye igihugu camurihiye akaja kwiga amashuri kugira aza bumwigisha abahemukiye abavyeyi bamugiriye icizere gikomeye ukwizigirwa bakamwizigira bakamuha abana babo kugira ashobore kubarera abahe ubumenyi
agahemukira niyo community y'ishuri. Urumva ntabahemukiye umwana gusa, nawe nyine abahemukiye kuko nawe afise umuryango avamwo. Wibaza ari nk'umuvyeyi afise abana akaza kugirira n'aba bana bangana n'abana biwe, kumva ko ari akamaramaza aba yataye ubuntu. Murabona igihugu cacu kimaze imyaka itari mike kiri mu ngorane, hanyuma cane cane hakaba no gutwituka kw'imico. Kera n'ukuri abantu b'abarezi, ndibuka kuva muri primaire muri secondaire wasanga abarezi twaba dufise ari abantu ubona ko bafise icubahiro, ubona ko icubahiro ico bakubwiye wumva ko gifise akamaro, gifise akanovera k'indero. Ukona ko ari abantu basoneye gukuye, wumva ko ukwiye gusonera, biyubahirije nabo nyene. Mugabe iyo abantu bishitse umuntu akagira ivyo bintu biteye isoni, wasanga ari ibintu bigayitse n'abantu nabo nyene ntiyaca no mu bantu. Urazi ko no mu Kirundi bavuga ngo gucira umukenke abantu bagotse. Urumva ivyo rero novuga ko ari nko kugoka. Ivyo rero vyo muri iki gihe itituka ry'imico kubera ingorane igihugu cacu cagiye kiracamwo, iyo hajya mu gihugu ibintu bimaze kononekara, igisata c'indero kikononekara, bigira ingaruka nyinshi cane gose kuri kazoza k'igihugu. Ntawobesha hajyanye bavuga mu Kirundi ngo iziza guhona zihera mu ruhongore. Abarundi ntibabesha. No kuvuga yuko ico kibazo gifise imizi mu gutituka kw'imico, nivyo tubona. Novuga ko ari nka iceberg, no kuvuga urabona nk'ikintu kiri mu ruzi, mbega iceberg sinzi ko bacita mu Kirundi. Hari ivyo tubona, ibi tubona, ivyo ubona biri hejuru, nk'ubona umuntu akageze nk'ayo ma bisexuel, ni ikintu gito. Hari ibindi biri hasi tutabona, mugabo ari vyo biva kw'inkomoko. Nk'ivyo rero bijanye no guta akaranga, ibintu vy'uko imico itituka, biva hasi buhoro buhoro, hanyuma abantu bakabireka bikaguma bibandanye, ugasanga bigiye nko kubaho bisanzwe kw'abantu. Ariko mu myaka yahera vyari ibintu novuga ko vyari marginal, ibintu vyari biba ahantu hake cane gose, kandi niyo bibaye umuntu yaragayika ku buryo atatweka ngo ace mu bantu. Mugabo ubu igituma mvuga nti ibintu biba bibabaje iyo umuntu agize nk'ibintu nk'ivyo, hanyuma bakamufata nko mu butungane, ugasanga baramurekuye canke habaye abafise ubushobozi, ubutegetsi bakoresheje kanaka ari nk'ibitiro canke ibiki, ugasanga uwo muntu ararekuwe. Urumva ko ingorane ziba ziri ahantu henshi, naho vyabereye mw'ishure, ingaruka mbi urumva ko ni ku buzima bw'igihugu byose. Nifo ubutungane bukora abo bantu mu bisanzwe bazi ko amateka bafata. Kw'ishure hariho nk'amateko y'ishure, reglementation scolaire, ihuriyemwo abantu. Hariho ahantu umwana ashobora kuja kuvuga ivyamushikiye bakamwumviriza, abantu yizigiye bakashobora kumwumviriza. Ni ukuvuga yuko abo bantu bo kw'ishure nabo hari ibintu batokora, bazi yuko kw'ishure hashobora kuba ingaruka mbi. Mugabo ko hari ikintu kiba ahantu henshi, nuvuga ko ubushikiranganji bw'indero butezwa kuraba ibintu vyokorwa kugira ngo mu mashuri yose y'igihugu haba impinduka, bishobotse mbere hakaba n'amategeko. Urabona bibandanijeho, urumva novuga yuko ari esheke ya societe yose. Urumva ni igihugu cose kiba kitashoboye kurera abana bacu, urumva n'ibintu biba biteye isoni. Mugabo cane cane ku mwana, turanze turabera victime ujya mwana, ingaruka mbi bigirako. Umwana ashobora kutabandanya ishuri, agaheba ishuri kuko ntatunganirwa mu mutima, mu mutwe agiye mw'ishuri biragora ko yiga. Urumva ahevye ishuri, ku buzima bwiwe ishuri rirafise akamaro ko gutegura akazoza k'abana b'igihugu. Riragira ingaruka mbi ku vyo umwana yozaniye igihugu. Umwana atize hajya n'agahombo kanini, turetse no ku bavyeyi no ku gihugu cose. Tudahereye kuri weho, urumva ko aragahomera bono umwana akazoza kiwe karagira ingaruka mbi cane gose. Urumva rero izindi ngaruka ku bavyeyi,
abavyeyi hagiye barungitse umwana kw'ishuri ko bariko barategura akazoza kiwe mugabo mu gihugu cacu turazi yuko iyo umwana agiye kwiga ntiyigira wenyene, yigira umuryango, abagiye kwigira n'igihugu. Ivyo vyose umva birashobora kugira ingaruka mbi, biracagura ingaruka mbi ku magara y'umwana. Ivyo vyaba ivyerekeye sante mentale, amagara yo mu mutwe, arashaka kugira ingwara zo mu mutwe ugasanga aragize ivyo bita depression mu gifaransa. Ni ibintu bishobora kugira ingaruka nyinshi ku buzima bwiwe, ariko umva arogera no ku buzima bw'igihugu. Kazoza kiwe ntikaba gagitunganije neza mu gihe ahevye ishuri, mu gihe atagikunze ishuri, kubera ishuri ashaka kubona yuko iyo agiye ata mahoro aharonkera. Mu bisanzwe ishuri ryateza kuba ahantu umwana agiye yiyumva ko amerewe neza, ko agiye kwiga, agiye kuronkera ubumenyi, afise abantu bamwumva bamwumviriza, bagira ico bazomwungura, ategura akazoza kiwe. Urumva rero mu gihe atecizigiye ishuri ari ryo ategura akazoza kiwe, umva ko ari ibintu bibabaje cane gose.